Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudende ya Isange TV. Isheni bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka subire ndabaha ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba rero hari amakuru na cyane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu reka tuyatanguriye mu gisata ca politiki ngaha mu Burundi n'ubundi na cyane turabira hamwe kuri ko biravugwa ko hoza umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca, aho biriko biranuganurwa ko ngo yateguye umugambi wo gushaka gutembagaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Biravugwa nuganurwa ko ngo yateguye inama mu kinyegero n'abajenero ngo bajye gutera ku kiriri ko umukuru w'igihugu, ariho kandi utanuganurwa ko ngo vyaje kugorana kuko umukuru w'igihugu yaje kumenya ayo makuru uko ahagaze, ndetse ngo bikaza no gutuma kuri ubu ngubu Gervais Ndirakobuca ariko arahigwa nk'uko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Ni mu gihe kandi Gervais Ndirakobuca amaze igihe nawe atumvikana neza n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho bivugwa ko Gervais Ndirakobuca ariko arashaka kwifadikanya na bamwe mu bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Muri abo harimo Reverien Ndikuriyo uramutswe umugambwe SNDD FDD, hakaza Prime Niyongabo uramutswe igisirikare cy'u Burundi ndetse nawe atamiraniye neza n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, hakaza ndetse na bimwe mu bihangange cyane nk'umukuru w'inama nshinga amateka Gérard Ndabirabe ndetse n'ibindi bihangange byose byo muri SNDD FDD. Gervais Ndirakobuca rero murabizi neza ko yahawe akaruhuko k'izabukuru, ariko ico gihe naho bikanuganurwa ko hari icuka kibi hagati yiwe n'umukuru w'igihugu, ari nabwo ndetse yaciye ahabwa akaruhuko k'izabukuru. Byamye bivugwa kenshi ko Gervais Ndirakobuca afise umugambi wo gushaka gutembagaza umukuru w'igihugu afadikanyije n'izindi ndongozi zikomakomeye zo mu butegetsi naje cyane nk'abajenero. Sibo bonyine rero kuko n'abagumyabanga bose ba SNDD FDD kuri ubu bamaze kurahira bararengwa. Kuri ubu ngubu rero biriko biranuganurwa ko Gervais Ndirakobuca yakoranyije inama mu kinyegero, ariko agakorana inama n'abajenero bakomakomeye ngo yari afise umugambi wo gutera ku kirimba c'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, ariko Imana irakinga. Evariste Ndayishimiye rero ahawe amakuru aca yohereza abasirikare bamucungera ngo babandanye bongereza umutekano kuko ibintu byamaze kuyangara. Ni mu gihe kandi n'ubundi ibintu bitifashe neza ngaha mu Burundi. Hari amakuru twahawe n'amasoko yacu avuga ku bijanye n'abasirikare bataya Congo FARDC bahungiye mu Burundi, aho bari ngaho imwaro ko kuri ubu ngubu rero ngo Wazalendo nazo murabizi ko bari bajabukanye ndetse na FDLR. Kuri ubu rero basuranyemo ubwabo ingwano zadutse, bariko barashaka gusubiranamwo, ndetse bino ko birananuganurwa ko haba ngo hari umwe mu ba Wazalendo yaba yahaguye mu mishamirano bavyutse bagirana n'ingabo za Congo. Ivyo byose rero biri mu byatumye hagaragara injyane zikomeye cyane mu butegetsi bw'u Burundi na cyane kuri ubu ngubu, ndetse n'abanyagihugu b'u Burundi bakaba bahagaritse umutima bavuga ko ibintu bishobora kubashikira biteye ubwoba bivanye n'ingabo za Congo FARDC zaje mu Burundi. Izi ngabo za leta ya Congo FARDC ndetse n'abafatikanyije guhangana na AFC M23 harimo ingabo z'u Burundi FDNB ndetse na Wazalendo na FDLR, bose bahunze imirwano kwigenekerezo kuva ku igenekerezo ry'icenda ku kwezi kwa Kigara mu mwaka, aho imishamirano yatanguye cyangwa se intambara yatanguraga hagati ya FARDC ndetse nabo bafatikanyije ndetse n'ihuro rya AFC M23. Ingabo z'u Burundi rero zibonye bikomeye zatanguye guhunga zicazihungira mu gihugu cy'u Burundi, ariko amakuru twakuraga mu banyagihugu batwegereye angaha mu Kirundo mu rugombo rwa Cibitoke bavugaga ko ibibombe biteye ubwoba byari byamye bihagwa, ndetse hari n'abanyagihugu bahasize ubuzima, ndetse bituma n'ibikorwa bya misi yose by'abanyagihugu bihagarara. Bakavuga ko rero iyo ntambara abo bose baciye haba ingabo z'u Burundi, haba ingabo za Congo FARDC, haba Wazalendo ndetse na FDLR, bose baciye bahungira mu gihugu cy'u Burundi, ndetse binavuga ko abasirikare ba Congo baciye bajanwa mu ikambi ya gisirikare ya Mwaro
bikanavuga ko rero ko ubu abasirikare ba Kongo FARDC batanguye kuyerera mu mihana y'abanyagihugu ngo bariko bararondera imbwa zo kugura kuko ngo basigaye bazirya. Abanyagihugu rero bakaba bavise ubwo bavuga ko nyuma yuko imbwa ziheze ngo bazokwaduka no mu bantu bakabarya cyangwa se n'amatungo yabo ngo bakaba bayiba ndetse n'umutekano w'abanyagihugu ugaca uhungabana. Mu gihe kandi Perezida Ndayishimiye ejo bundi nawe yafashe ingingo yo gushaka kongera guhereza abasirikare muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo bagiye gufata igisagara ca Uvira. Murabizi ko cari cafashwe n'ihuro rya AFCM 23 ariko bidatevye zitangaza ko zikirekuye mu mahoro atantambara ibaye nkuko nabo bari bagifashe atantambara ibaye. Ku ruhande rero rwa Kongo ndetse n'u Burundi vyabaye ikimwaro ntangere kuba rero AFCM 23 yari yamaze kwigarurira Uvira. Nibwo rero Perezida Ndayishimiye yaciye afata ingingo abwira Prime Niyongabo aramutswe igisirikare cyo uko agomba kohereza abandi basirikare muri Kongo bagiye gufata igisagara ca Uvira ko bivanye nuko ngo yohereje ingabo ziwe ngo zije kugarura amahoro n'umutekano. Prime Niyongabo rero yaciye anana ararihira arengwa avuga ngo ntiyohirahira ngasubize ingabo z'u Burundi muri Kongo ahubwo zize zicungera umutekano w'igihugu haba ku nkengero cyangwa se ku mbibe ndetse no mu gihugu mwimbere. Ibyo rero kandi Prime Niyongabo yabivuga kubera ko umutekano mu Burundi watanguye guhungabana aho bariko bariyubara bavuga ko isaha n'isaha umugwi witwaje urwanisho wa Red Tabara ndetse na bamwe mu basize bagize urara muri kudeta yakozwe mu mwaka wa 2015 ngo isaha n'isaha ko bashobora kugaruka mu gihugu cy'u Burundi kandi ibyo bintu bishobora gukwega intambara mu Burundi. Nijoro gituma Perezida Mwantunga nico gituma Prime Niyongabo yarafashe ingingo ko adashobora kuzongera kohereza abasirikare muri Kongo ahubwo bagomba gucongera umutekano w'igihugu. Muri abo ngabo yikeka harimo Ponsier Gaciye Ubwenge, hakazamo Godefroid Niyombare ndetse na Hussein Rajabu. Abantu murabizi ko ari bihangange byari bikomeye mu butegetsi bw'u Burundi, ariko kuri ubu ngubu murabizi ko bari mu buhungiro isaha n'isaha. Amakuru adushira avuga ko akorana neza cyane bya hafi n'umugwi witwaje urwanisho wa Red Tabara Mwantunga wa Red Tabara ndetse isaha n'isaha ushobora kwaduka cyangwa se ushobora kujabuka ukagaruka mu Burundi kongerwaga ibitero nk'ivyo bari bakoze mu mwaka uheze mu Gatumba. Ivyo rero byose iyo abanyagihugu babibonye bakareba indyane Perezida Ndayishimiye yabashizemwo baca bavuga ko atamukuru w'igihugu bafise ahubwo ko ngo bashaka umukuru w'igihugu ushoboye kandi uzobatunganiriza uretse ngo kwama abaheza mu bibazo bidahera ngo nk'ikina ry'igitoro cyamaze kuba umuzi w'ingaha mu Burundi imyaka 5 irarumanye atanima ry'igitoro inzara idahera ubukene bw'amahera mva makungu bwaradutse mu Burundi. Ibyo byose kandi ngo byaje ku ntwaro ya Perezida Ndayishimiye kandi wengwe ngo yibereho neza n'umuryango wiwe. Kuri ubu rero amatwa dusumira cyangwa se amakuru duhabwa n'amasoko yacu na cyane mubegereye Jacques Ndirakobuca ndetse n'ibindi bihangange bya CNDD-FDD nuko bikoranije inama y'abajenero mu Kinyegera, ariko ngo iyo nama kandi ikaba ifise umugambi wo kubogoza Evariste Ndayishimiye ndetse n'akagwi kiwe ngo okabo bafadikanyije mu butegetsi hagazasigaramo abari mwirage rya Petero Nkurunziza nkuko nubundi bamye bavyigana bakavuga ko rero Ndayishimiye n'intwaro yo cyangwa se n'ibivyoti byiwe cyangwa se n'abakenagizwa biwe ngo babarambiwe mu butegetsi bagomba kuvanwamo bagashirwa ku ruhande. Reka tunyarukire mu yandi makuru rero nanone ko biriko biravugwa ngaha mu Burundi na cyane tugaruka cyane ku ntahe ziba zatanzwe na bamwe mu bahinga mu vya politike. Reka dusimukire mu makuru dukura ku kimenyesha makuru ca Ejo Heza maze tubashikirize zimwe mu ntahe zuwa aduhaye amakuru maze uyabashikirize. Ico musabwa mwe ko gusa no gufyonda suivre partage ndetse na sabone kugira ngo muze murababambire kubona amakuru ndetse n'ibiganiro bishasha tuba tumaze gushira kuri no muresha kuri yanyu mukunda cyane ngo rudereye Isange TV cyo nibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezo kandi biba avyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Inkuru yacu itangurana n'umutwe ugira uti hari igihe uhenera umubanyi n'abawe bakaboneraho ubwambure bwawe.
Inyuma y'amatora ya 2005 abarundi ndetse n'amakungu bari barindiriye igishika impinduka mu gihugu kuko ngo umwizero wari uhari ngo hisunzwe urugamba abarundi bari bahejeje gutsinda wo guhagarika intambara maze ngo bakemeranya kubana mu mahoro. Ariko kandi inyanka Burundi zarishize hamwe kugira ngo zisubize inyuma igihugu mu ntureka ngo zibona igihugu kirongowe n'abandi atarizo. Iyo nama nshingamateka rero mwabona niho aho mwireresi nyene niyo yari yubatswe inyuma y'amatora 2005. Abo bashingamateka bariko barasemerera banka ko amategeko aho nyangwa kugira Burundi ntibuhave busubira kugwa mwisanganya bukiri ugwaruke. Abashingamateka bari bitwa ko batowe guserukira abanyagihugu bahavuye bigaburamwo kabiri, umugwi muto w'abashingamateka uhagararira amategeko wundi uhitamwo gushigikira abariko bashaka guhonyanga inyamategeko bitwaje ivyicaro vy'icubahiro bari bafise mu Burundi. Muri ako kajagari rero indongozi z'imigambwe yitwa ko itavuga rumwe na CNDD-FDD zategetse abashingamateka bava mu migambwe yabo gushigikira Petero Nkurunziza yariko atanguza ihonyangwa ry'amategeko mu gihugu, bibwira ko bashaka gushasha uruhande rwa Hussein Rajab rwariko ruranyinyurana n'akagwi ka Nkurunziza muri CNDD-FDD bashaka gusubiza igihugu mw'ihumbi. Izo ndongozi z'umigambwe zatekereye abashingamateka babo umwibutsa ngenderwa ko wavuga uti uwutema urwiwe bamutiza umuhoro. Izo nyanka Burundi zitava muri CNDD-FDD zashigikiye Nkurunziza kugira ngo aho nyanga amategeko zari zibwira ko ari ubwenge bwishi zatoye ngo ucafuza CNDD-FDD kugira ngo bidatevye izoce isenyuka bene yo bamaze gucanamwo. Ico gihe rero umupfasoni w'intwarikazi Immaculée Nahayo yari umukuru w'inama nshingamateka yaranze guhemukira igihugu yanka gushigikira abariko bayihonyanga amategeko nubwo bari abantu bafise ivyubahiro bikomeye mu gihugu ahagararira amategeko. Kubera ko Petero Nkurunziza yari azi ko uwo mukenyezi w'intwarikazi adashobora kumushigikira mu bubwa bwiwe, yaciye afata ingingo yo kwihutisha ibintu mu gihe umukuru w'inama nshingamateka yari mu rugendo. Nkurunziza akoresha wari icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka Onesime Nduwimana. Umukuru w'inama nshingamateka amaze kumenya ko ibara riguye mu gihugu mu gihe yaje amaguru adakora hasi kugira ngo akore ibishoboka byose mu gutabara abarundi ndetse n'Uburundi. Ryabaye ishusho ribishe kubona umukuru w'inama nshingamateka afata ijambo kugira ngo agarukane ituze mu bashingamateka, ariko bamwe bagahitamwo ko umwima ijambo mu kuvuza urwamo kugira ngo ihonyangwa ry'amategeko ryatuwe rishirwe mu ngiro. Uwo munsi muri abo bose bari bashashe muri iyo nama nshingamateka y'ico gihe nta numwe akishashayemwo, ahubwo benshi barahunze igihugu, bahunze wa Nkurunziza bafata umugongo mu gusambura igihugu. Baba abashingamateka bakomoka muri CNDD-FDD hamwe ndetse n'abakomoka mu yindi migambwe bahujwe no gushigikira ihonyangwa ry'amategeko, ubu nka bose baturatura mu buhungiro bazize ubwo ubisha babivye mu gihugu kubwo ubukunzi bw'inda zabo. Ico gihe rero benshi mu bari mu mashirahamwe yaharanira agateka kazina muntu ndetse n'ayaharanira inyungu za politike ntawakuyeho umunwa ngo avuge kuri ako kamaramaza k'akajagari kariko karasasirwa indava mu gihugu. Suko batari bafise aho bavugira canke batari bazi ibiriko biraba, ahubwo nuko benshi muri bo bari bashigikiye ivyariko biraba
kubwo umugera w'amacakubiri bari bagwaye, abandi kuko bipfuza ko CNDD-FDD ibaviraho igihugu kigasubira mu minwe y'abenewo. Kubw'ubugugu ubwizo ndongozi z'imigambwe hamwe ndetse nabo bo mu mashirahamwe yigenga, ivyo bobo bita ubwenge butumye batumye kuva ico gihe Uburundi ndetse n'abarundi bibira mu ngorane z'urutavanako gushika ubu munsi. None bamwe muri bo bibwira ko ubu abarundi bibagiye ako kahize kabi ku ruhara rwabo mu biriko bishikira igihugu ubu munsi, bakazana akarimi gasosa mu guhindura imvugo bigira abashaka ineza y'igihugu. Hari n'abumaguza bagashaka guha icigwa abandi c'ingene ngo bakwigenza mu bijanye n'uburongozi bubereye bobo igihe cabo atavyo bakoze. Nta yindi nama nshingamateka yabayemwo akajagari nk'ako kabaye muri ico gihe. Abo banyamacakubiri banyakarimi gasosa bari bakwiye kuba nk'abo bene wabo bamaramaye batagikurako umunwa iyo bari canke bavugira munsi y'urutara, kuko kumaramara ni ikimenyetso c'uko umuntu aba atahura ivyo yononye, nayo uwumaguza akaguma agagaza aba atani nkono y'itabi azovamwo. Bo banze rero kugarura intungwa ikiri hafi, none ubu yarenze imirambi, basigaye birirwa bararira nkayo. Nta cigwa boha abarundi canke abandi abaribo bose, kuko n'uwufise ivyo ariko aronona uwo munsi mu bijanye n'uburongozi ariko aca mu makanda y'abahaciye ubwa mbere. Inkozi z'ikibi z'ukuri ni abo bishe igihugu bahetse, bibagira ko bariko bigisha abari mu mugongo, none uwo munsi kwica igihugu vyabaye umugenzo bonyene ubwabo batanguje. Mu kwica igihugu baribagiye ko imiryango yabo ndetse nayo izosoma kuri uwo mubirizi, kuko naho bagerageje guhungisha ababo bakava mu gihugu ntibabatwaye bose. Hari igihe rero uhenera umubanyi n'abawe bakaboneraho ubwambure bwawe. Bw'iyo intahe twari dufise kuri iyi saha, reka tube tuyisozere ngaha. Rero amakuru yacu y'aka kanya tuyasozere ngaha, tuza gusubira n'ubundi mu makuru araza kuba agezweho kuri nomunesha kuri mukunda cyane Inkuru Ndende Isange TV, cyo nibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho mu Kirundi.